n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Leta ya Uganda iravuga ko yataye muri yombi abanyamahanga badafite ibyangombwa barimo n'abanyarwanda mu karere ka Kisoro mu mukwabu wakozwe n'igipolisi n'igisirikare kuwa mbere. Bafatiye kimwe buri muntu wese utarufite indangamuntu ya Uganda, baba abanya-Uganda, baba abanyarwanda, baba abakongo, bose babayoreye kimwe babashyira mu gisayi. Urukiko rw'ikirenga mu Burundi rwateye utwatsi byasabwaga n'abunganira abaregwa mu rubanza rw'abishe Perezida Melchior Ndadaye mu 1993. Muri amakuru kandi turababwira ku nzu ndanga murage kuri Afrika yo hagati yo mu Bubiligi iherutse kuvugururwa. Byinshi mu bihangano biyirimo bifitanye isano n'ibikorwa byo mu gihe cya gikolonize. Tubafitiye n'ikiganiro cy'abagore muri mwese, ikaze muri aya makuru yo kuri wa gatatu itariki ya 27 z'ukwezi kwa 11. Aya makuru yose ndetse n'ayandi ku buryo burambuye ni mukanya. Prudence Ngyumva maze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Impirimbanyi ebyiri z'Abanyaafghanistan bari bavuze ko abana b'abahungu b'abanyeshuri babarenga 500 bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'abarimu ndetse n'abandi bayobozi b'ishuri bafunguwe n'inzego z'umutekano za Afghanistan. Bari baratawe muri yombi nyuma y'uko ibirego byabo by'uko itsinda ry'abantu bakohohotera abana rikorera mu ntara ya Rogar byavuzwe mu itangazamakuru ryo mu gihugu ndetse na mpuzamahanga. Ejo hashize kuwa kabiri abategetsi barimo na komite y'inteko ishinga amategeko bakora isuzuma kuri ibi birego bavuze ko nta bimenyetso biboneka kuri ibi birego, ariko hari hamaze igihe hari igitutu gisaba ko aba bagabo barekurwa, ndetse na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kabul yashinje abategetsi guhatira izi mpirimbanyi kwisubiraho ku birego byabo bari batanze. Itangazo ryasohowe n'abaganga bo ku rwego rwo hejuru muri Zimbabwe riravuga ko ibitaro bya leta ngo byahindutse nk'imishibuka y'urupfu. Abaganga b'inzobere ndetse n'abari ku rwego rw'ubushakashatsi bishyize hamwe n'abaganga bato mu myigaragambyo yo guhagarika akazi bituma ibitaro bizahara. Abaganga bo ku rwego rwo hasi bari mu myigaragambyo kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 basaba ko umushahara wabo wiyongera ku rwego ruboneye nk'ingabo yo kwikingira ikibazo cy'izamuka ryo guta agaciro k'ifaranga rya Zimbabwe. Abaganga babarirwa muri magana barirukanywe ku kazi nyuma yo gufatirwa ibyemezo bishingiye ku myitwarire mibi. Abaganga rero bakuru ubu bari gusaba ko basubizwa mu kazi. Inkuru ya Shinga Inyoka uri Harare murayumva mu ijwi rya Felenga kwaye. Iryo tangazo rirakemangwa cyane. Abaganga bakuru barega leta yuko idashishikarijwe no gukemura ikibazo cyo mu buvuzi. Mu mezi birashize abakozi batoya mu buvuzi igihe bakoraga imyigaragambyo, aba baganga bakuru bakoraga gusa za serivisi z'ubutabazi. Ubu rero ngo kuko bafite ikibazo cyo kubura ibikoresho byo gupfuka abarwayi, inshinge n'ibindi bikoresho by'ibanze, ngo ntibagishobora kuvura abarwayi. Leta yavuze yuko izashaka abaganga mu yandi mashyirahamwe ndetse no hanze y'igihugu kugira ngo ibikorwa by'ubuvuzi bikomeze mu gihe iki kibazo cyagejejwe imbere y'inkiko. Hagati aho mu baganga bari mu myigaragambyo abagera kuri 450 bamaze kwirukanwa ku kazi. Ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri gukora iperereza ryo kumenya niba abasirikare bawo barishe umuntu wigaragambyaga mu burasirazuba bw'umujyi wa Beni. Uru rupfu rwabaye nyuma y'uko abantu batwikiye inzu y'umujyi ndetse n'inyubako z'umuryango w'abibumbye binubira icyo bavuga ko ari ukunanirwa kw'ingabo za guverinoma ndetse n'iza Loni mu kubarinda ibitero by'inyeshyamba. Ubu noneho imyigaragambyo yageze no mu mujyi wa Goma. Abategetsi bavuze ko abantu 14 bapfuye mu gitero cy'inyeshyamba giheruka muri ako gace. Mu byumweru bishize abasivili babarirwa muri 100 barishwe, cyane cyane bishwe n'ingabo z'umutwe wa Kisilamu ADF. Abahinzi b'Abafaransa babarirwa muri mu magana bari mu bimodoka byabo bya tractors cyangwa se bimenyerewe nka tragiteri mu Kinyarwanda bafunze umuhanda ukomeye w'Ipari. Barinubira icyo bavuga ko ari imibereho yabo ikomeje kuzahara. Abandi bari kwigaragambiriza imbere y'ibiro bya Perezida i Champs-Élysées ndetse no mu yindi mijyi y'igihugu. Inkuru ya Hugh Schofield uri Paris murayumva mu ijwi rya Robert Patrick Misigaro. Abarimyi borozi b'Abafaransa bavuga ko ubuzima bwabo bugenda buraba bubi. Amahera binjiza agenda aragabanuka kuko guciririkana n'amasoko gukomeye kugenda kuragabanya inyungu baronka.
aho rero hiyongera ko amasezerano mashasha hagati y'ishyirahamwe rya buraya na Canada nayo abageramiye kuko azotuma amakoro avanwa ko ku rudandazwa. Ariko ushize ku ruhande ikibazo c'amafaranga muri ibi vyose, aba baremyi borozi bumva ikibanza cabo mu kibano kigeramiwe. Mu gihe ukuntu inyama zihingurwa hamwe n'imiti ishigwa mu bitegwa biriko biriyamirizwa babifata nko kugwanya uburimyi bworozi muri rusange. Basaba umukuru w'igihugu Macron gukingira umwuga wabo bavuga ko uhakwa kuzimangana. Iyi ni BBC gahuza miryango arayumva kandi kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri Facebook Live ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu Amnesty International washinje abategetsi mu Misiri gukoresha urwego rw'ubutasi rw'ibanga mu gufunga abatavuga rumwe na guverinoma. Amnesty ivuga ko ikizwi nk'urwego rw'umutekano w'ikirenga Supreme State Security Prosecution rukoresha nabi amategeko agenga ibyaha by'iterabwoba mu guhana abantu bakora ibikorwa by'ituze bya politiki. Amnesty ivuga ko SSP ifite uruhare mu izimira ry'abantu, iyicarubozo ryabo ndetse n'ibindi bikorwa byo gufata n'aba bantu. Yavuze kandi ko kuva Perezida Abdel Fattah al-Sisi yajya ku butegetsi mu myaka 5 ishize, urugero rw'abashinjwa na SSP ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba rwikubye inshuro 3. Guverinoma ntirasubiza ibi birego bya Amnesty International. Mu mupira w'amaguru, ba nyiri ikipe ya Manchester City ya hano mu Bwongereza bemeye kugurisha 10% by'imigabane yayo mu bashoramari b'abanyamerika Silver Lake. Aya masezerano arashyira agaciro k'ikipe ku kayabo kabarirwa muri miliyari 5 z'amadolari, ingano y'amafaranga aca gahigo ku rwego rw'isi mu mikino. Igurisha ry'iyi migabane rizinjiriza Man City umuryango ba nyiri Manchester City, umuryango w'ibwami muri Abu Dhabi, miliyoni 500 z'amadolari. Abasesengura baravuga ko iyi kipe iri gufatirana amahirwe yo kuba izwi cyane ku isi. Abanenga nabo bakavuga ko ba nyiri Manchester City bari gukoresha umupira w'amaguru mu kubya uburari nk'izahara ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu muri Abu Dhabi. Jacques arakoze Prudence Ngiyumva. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere mu gihugu cya Uganda, aho leta y'icyo gihugu ivuga ko yataye muri yombi abanyamahanga badafite ibyangombwa mu karere ka Kisoro mu burengerazuba bw'igihugu mu mukwabo wakozwe n'igipolisi gifatanije n'igisirikare ejo bundi kuwa mbere. Muri abo batawe muri yombi harimo abanyarwanda. Ibinyamakuru byo mu Rwanda bikaba bivuga ko abanyarwanda batawe muri yombi bashobora kuba bagera kuri 200. Umubano hagati y'ibihugu byombi kuva umwaka watangira ntumeze neza. Navuga n'umukuru w'akarere ka Kisoro Abel Bizimana, maze ntangira mubaza umubare w'abanyarwanda batawe muri yombi. Umubare ntabwo wuzi ko ntabwo nabyitayeho, ariko nzi ngo n'abantu bava muri Kongo bakava mu Rwanda binjiye mu gihugu badafite ibyangombwa. Uyu mubare se ibinyamakuru byo mu Rwanda bivuga ko hari abanyarwanda bagera hafi kuri 200 batawe muri yombi. Ngo no gukabya uko nanababonye aho bari bakoreyeho kuwa mbere no kuwa kane muri Gisoro, wari umunsi mukuru wa Gatare. So babyutse mu gitondo bafite abantu baje mu Gatare, abandi baje mu mirimo yabo, abandi babasanga aho bakorera, bose hamwe n'abakongo bafatanyije hamwe nta nubwo bageze 100. So ndabona ari ubukabya. Ahatawe muri yombi abantu bwoko ki? N'abagabo, n'abagore, n'abana, bimeze gute? Yewe iyo abantu bakora umukwabo urumva nanjye byarangoye, kuko icyatumye mbimenya ntabwo nubwo nari mbize ngo bawuteguye ko nabo umutekano. N'igihe abantu babafumbira, abantu banjeyo nyobora bantereye induru ngo babafashe. Bafatiye kimwe buri muntu wese utari ufite indangamuntu ya Uganda, baba abanya-Uganda, baba abanyarwanda, baba abakongo, bose babayoreye kimwe babashyira mu gisayo. Kandi abari bafite ibyangombwa byabo mu Rwanda no muri Kongo binjiye mu buryo bwemewe barabaretse, ntabwo babafashe. Ubu abo bafashwe bari hehe? Bajyanye imbere y'urukiko babashinja nyine icyaha cyo kwinjira mu gihugu nta byangombwa. Ubwo ni ukuvuga n'abashaka kumenya aho bari, baba bari mu gihome cya Gisoro, wenda batari babajyana kuko muri Gisoro hari igihome kiba gito, bakabajyana mu gihome cya Kabare muri Ndorwa. So aho niho baba bari, banyuze mu polisi baja mu koti bohereza mu magereza yacu abari bafite, ariko hari n'abandi bohereje ku mipaka ngira ngo babasubizayo, cyane abafite abana batoya n'abandi basa nk'abagiriye ikigongo cyo kugira ngo nyine babone yuko batabashyira mu magereza, bakavuga ngo nibura akaba basubize umupaka wabo batahe. Ariko ubusanzwe abantu bafashwe binjiye mu gihugu ku buryo butemewe n'amategeko boherezwa iwabo. Nibyo. None nabo ngabo bazoherezwa iwabo cyangwa bazakomeza gufungwa?
abantu boherezwa iwabo ni abamaze gukatirwa barangiza igihano cyabo bikabasaba kubasubiza iwabo. Hari abakatirwa amezi 6, amezi 8, imyaka 2. Nibibaye bityo ngo barabafunze rero ntabwo bahita bataha, ni ukubanza basavinga sentence zabo. Hari ibinyamakuru bivuga ko harimo bafashwe bakekwaho kuba ari intasi za leta y'u Rwanda. Nakubwiye yuko ibijyanye n'umutekano n'ubutasi, intelligence na protection of territorial integrity bitari muri manda yanjye, ariko nubwo byaba bihari kirengagije ntabwo tubanye neza, aho umuntu ajya gukingira umupaka n'undi. So bimwe byaba ukuri, ibindi bikaba propaganda yo guharabikana kubera nyine abantu barebanye ibitsuri batashobora kubura icyo bapfa, nibwo byaba bitanahari bakabigerekamo kugira ngo berekane ko bababaye. Ariko ngewe icyo nasaba CPGL, ngasaba East African Community, ngasaba African Unity ngo bareke kurebera abantu barimo kurebana ibitsure. Ihene rwose bayikiza igihebeba. Dutegereze Angola yo hasi iriya ngo nirenda kuzatuyobora. Ubu gisoro ubucuruzi bwarahagaze, ubu gisoro turi no kuwunkenke ngo wenda hari igihe ruzabaruka ugasanga abantu bageze bate barapfuye, kandi twabibonyeho igihe FPR yatahaga intambara turayizi. Abel Bizimana, umukuru w'akarere ka Kisoro, kuri uwo mubare w'abanyarwanda atashoboraga kutwemeza uko bangana. Amakuru atugeraho aravuga ko abategetsi ba Uganda bemeje ko abanyarwanda badafite ibyangombwa batawe muri yombi muri umukwabu muri Kisoro ari hafi 50. Dukomereze mu Burundi. Urukiko rw'ikirenga rwaho rwateye utwatsi byasabwaga n'abanyamategeko bunganira abaregwa mu rubanza rw'abishe Perezida Melchior Ndadaye mu 1993. Mu cyemezo cy'urukiko cyatangaje ku munsi w'ejo, abacamanza banze kandi ko abaregwa batari mu Burundi badahagarikirwa gusa n'ababunganira mu mategeko. Abo banyamategeko bavuga ko urukiko rutari rukwiye kwirengagiza ko uru rubanza rwari mu zigomba kwigwa n'akanama gashinzwe ukuri no kunga abarundi nk'uko biri mu masezerano ya Arusha. Ikindi ngo nuko abantu bashinjwa bafite ubudahangarwa bahabwa n'amasezerano, hari abantu nako bashinjwa bafite ubudahangarwa bahabwa n'amasezerano ya Arusha. Umunyamategeko Gustave Niyonzima wunganira bamwe mu baregwa yabwiye mugenzi wanjye Mark niyo nkuru ko hari n'izindi nzitizi bari baregeye mbere yuko urubanza rutangira mu misi. Harimo rero muri izo nzitizi n'ikindi kivuga kiti twisunze igitabo kigenga imanza z'ivyaha ingene ziburanishwa n'ingene zitohozwa co mu 2018 Code de procédure pénale giha uburenganzira umushingwamanza guserukira uwagirizwa mu manza z'ivyaha ariko akisunga ku vyerekeye amategeko. Hakabamwo rero n'abantu basanzwe bapfunzwe mu iyohero bane, mico bita detention préventive yabo yabaye nabi, ibiringo byo kuyigumamwo no kuza baritaba mu byo bita chambre de conseil birarenga. Rero ivyo nako muri ico gitabo Code de procédure pénale iyo birenze nuko uwo muntu bamutezurira akaba araburana yidegemvya. Ivyo byose byari vyashikirijwe ico gihe urubanza rwaciye ruja mu mwiherero. Mu nyuma niho bavuga bati ruzoca rusomwa mu minsi 5, iyo minsi 5 irahera. Mu nyuma bavuga bati ruzosomwa tariki 11 z'ukwezi kwa 11. Iyo tariki igeze sentare ntahinyuzwa na parike yayo yikukira bari bamaze guhindura abacamanza bisunze rya tegeko rigenga sentare ntahinyuzwa na parike yayo rishasha, abacamanza 15 muri sentare ntahinyuzwa na 8 muri parike yayo. Abo bamaze guhinduka muri bamwe bashira urubanza mu mwiherero itariki 8 harimo umwe yavuyemwo bategerezwa kumusubiriza, ico bita kuregulariza siège, hagaca haba gusubiramwo urubanza kubera umucamanza umwe muri bo atigeze arumenya. Rero ejo hahise mu masaha ya 2 z'ijoro niho twumva ko rwasomwe urubanza, ko izo nzitizi zose les exceptions soulevées bavuze yuko batazihaye agaciro, zidafise ishingiro, yuko bivuga ko barusomye mu ijoro canke nibaza ko ari ukuntu bari babitegekanije bishimikije imanza zari ku rutonde kuri uwo munsi, zishobora kuba zari nyinshi bagaheza bwije. Ivyo nivyo twoba twibaza mu kuntu rero barusomye. Bavuga yuko ama exception yose yagiye arashikirizwa atagaciro bayahaye, adafise ishingiro. Naho barusomye uko amategeko uko avuga, aravuga kumenyesha
umwe wese muri urwo rubanza iyo ngingo. Ivyo navyo bica mw'iyandikiro ry'imanza, abacunzwe bakabasanga mu mabohero bakabibamenyesha, hama bagatera kw'igikumu ko babibonye. Abandi nabo batazi niyo bari, hariho amategeko ingene abivuga ngene babibamenyesha biciye mu bitabo bita bulletin officiel du Burundi. Mbega murategura kunguruza urubanza? Ego cane, amategeko aratanga ububasha bw'uko iyo bamenyeshejwe ibintu nk'ivyo naho bikiri mu ntangamarara, umuntu arafise ububasha bwo kuja muco bita section d'appel de la chambre judiciaire de la cour suprême. Ivyo umuntu abijamwo yamenyeshejwe urubanza, akaba afise imisi atarenza mu kunguruza 30. Umunyamategeko Gustave Niyonzima. Mukomeje kumva BBC Gahuza Miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari mu Rwanda no mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi ya shortwaves, naho abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook live. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuwa gatandatu ushize hafunguwe inzu ndangamurage nshya yatumye haba icyizere ko bimwe mu bihangano byatwawe n'Ububirigi igihe bwakolonizaga iki gihugu bishobora kugisubizwa. Byinshi mu bihangano hafi 4,000 biboneka mu nzu ndangamurage y'i Buruseli, Musée Royal de l'Afrique Centrale, iherutse kuvugururwa, bifitanye isano n'ibikorwa bya gisirikare byo mu gihe cya gikolonize. Ibikorwa by'abamisiyoneri n'intiti mu bumenyi zagendaga zivumbura uduce twinshi tw'isi tutari tuzwi n'abanyaburayi. Mugenzi wanjye Ferin Gakwaya aherutse muri iyo ngoro i Buruseli, yavuganye na Dr. Jean Mukimbiri, umunyarwanda waminuje mu by'indimi. Usibye kumubwira ibyahindutse muri iyo ngoro, anamubwira igitabo kiruta ibindi muri yo. Igitabo gihatse ibindi kiri muri iyi ngoro ndangamurage y'ubwami bwo mu Bubiligi, ndetse gihatse ibindi aho cyaba kiri hose, ni igitabo cy'inkoranyamagambo, iki bita dictionnaire mu Gifaransa, bakacyita dictionary mu Cyongereza. Aha rero hari amateka y'iyo nkoranyamagambo. Amateka yayo nuko yatangiye kuva mu 1965 irangizwa mu mwaka wa 2005, ariko itsohoka nyuma, imaze nk'imyaka igera ku 10 isohotse. Ndetse n'ibintu byose biraha muri iyi ngoro bigera kuri 3,000 bitandukanye bivuga u Rwanda. Ibigaragara, ibyo baserura hanze bikagaragara ni 1%. Ushaka rero kumenya ibi byose, umurage w'u Rwanda ukoraniye yasoma iyo nkoranyamagambo. Dusangamwo amagambo n'inshoberamahanga bigera ku 75,000. Ibyo rero byose utubwiye ko byatangiye muri 1965. Ni Abanyarwanda babigizemo uruhare cyangwa se ni aba Babirigi nk'uko turimo turabibona hano bafite ibyo bitabo byose aha ngaha? Igitekerezo cyatangiwe n'Ababirigi, ariko kubera ko byari by'u Rwanda nta buryo batari kwiyambaza Abanyarwanda, biyambaje Abanyarwanda rugikubita. Ababigaragayemo biranatangaje, ahanini si Alegisi Kagame, Kamanzi Toma wafatanije na André Coupe, baza gufatanya n'abandi bitwa Sematama, Barwabukumba, Bizimana Simon, nyango witwaga Bizimana Simon. Harimo n'abandi baje kufasha cyane cyane bijya kurangira, bitwa ba Musada, Augustin Musada nyina wari umupadiri, witwa Tarisise Mutacyura aha ngaha, witwa Jean Baptiste Nkurikiyinka. Hari n'abandi baje gukora muri za dactylographie, za typographie, gufasha mu nyandiko. Ariko abahanze niba ari nakubwiye ba mbere, harimo n'abandi sinabavuga bose, n'abandi igihugu gikwiye kuzashimira. Ikiza cy'iyo nkoranyamagambo nuko biri mu nzego nyinshi, ariko mvuga ebyiri z'ingenzi. Ikinyarwanda gisobanuye mu Kinyarwanda, niba par exemple wumvise ibihubi, urajya kubisoma ugasanga wenda bivuga ingoma, umurage, kuraga. Umuhutu bivuga iki? Narabisomye biraha ngaha. Umututsi bivuga iki? Umutwa bivuga iki? Iyi ngoro yatangiye gukuramwo ibitekerezo by'ubukoroni. Uko byari byanditswe mbere ya 1994 byaje guhinduka kuri ayo magambo nkubwiye Hutu Tutsi, twa décolonisation du langage. Bakareba Hutu Tutsi bahereye ku migani migufi, migani miremire, ibiraro by'insigamigani, ibitekerezo by'imiryango, ibitekerezo by'abami, bakabireba babikuriye muri les traditions orales, insobanuro z'umurage wacu uvugwa wari utanditse. Kuko n'abascientifique abantu babyanditse, Abanyarwanda bafatanije n'abazungu, bakaza kureba yuko izo nsobanuro z'umurage wacu mu nzego zawo zose zihuje na archaeology. Ariko kuriya mugani uvuga ibi ku bitekerezo by'abakurambere bivuga ibi ku Muhutu no ku Mututsi no ku Mutwa. Iyo tubajije archaeology dusanga ari byo koko, baravuga ngo Abatutsi bazanye bazizanye ryari
ngo mu kinyejana cya 13 reka tubaze archaeology ni iki? archaeology ni ubuhanga bumenya gushyira amatariki igihe ibintu byabereyeho. Urugero basanze nko muri archaeology i Butare hari amenyo y'inka, basanze amenyo y'izo nka i Butare ari aya mbere y'igihe Yezu yavutse, hagati y'ikinyejana cya 7 n'ikinyejana cya 3 Yezu ataravuka. Ubwo ibyo bikaza kuvuguruza abavuga ngo inka zaje mu Rwanda mu kinyejana cya 13, nibwo bakubwira ngo iyi musée yarayihinduye injyana. Dr Jean Mukimbiri, iyi ngororero yo mu Bubiligi tuzayigarukaho mu kiganiro cy'imvo n'imvano cyo ku wa gatandatu. Ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubwo Bwongereza muri Tanzania umenyesha ko buteweho mwitwarariko cyane n'uburyo ico gihugu kiriko kiritwara mu itunganywa y'amatora yo mu nzego z'ibanze. Ayo matora yabaye ku munsi w'Imana, imigambwe 8 itavuga rumwe na leta ikomakomeye yanze kuyajamwo irega leta kuyivangamwo. Umugambwe uri ku butegetsi watahukanye intsinzi n'amajwi arenga 90%. Ni nkuru ya Samia Wami mushikizwa na Florentine Kwizera. Umugambwe uri ku butegetsi watahukanye intsinzi ku majwi 99.9% by'intebe zahiganirwa mu nzego z'intango. Izo zirimwo ibibanza 16,000 mu butegetsi bwo ku mitumba, ibisagara n'imiji minini yo hirya no hino mu gihugu. Intsinzi ntasubirwamo ya Chama cha Mapinduzi yabaye inyuma yaho imigambwe 8 ikomeye kurusha iyindi mu itavuga rumwe na leta imariye kwikura muri ayo matora. Iyo migambwe ivuga yuko abakandida bayo nka bose bakuwe muri ayo matora urutavangura n'abajejwe kuyatunganya, ikagiriza leta yuko ariyo yavyivanzemwo. Babiri bakomeye mu baserukira ibihugu vyabo muri Tanzania baje bashigikira abo batavuga rumwe na leta. Abo ambasaderi bavuga yuko abo mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bakuwemo ku kabonero, kandi leta ngo yaranse guha uburenganzira bifuza kuja guhagararira ayo matora, ibi ngo bigatuma haba amakenga ku vyayavuyemwo. Abarenga 90% babwiwe yuko badashobora kwitoza, ahanini kubera utuntu tw'amakosa yavugwa mu buryo amazina yabo yanditse canke ibibanza bitari vyujuje, eka n'ayandi makosa batogwa mu nzandiko z'ivyangombwa babwirizwa gutanga mu kwitoza. Ku ruhande rw'umugambwe uri ku butegetsi ho abakandida bari batanze bemewe ku bice 99%. Mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye yego sha nukuri mpageze amahoro yego ubundi mu rugo nibwo nkihagera kandi nukuri yewe sinabona uko ngushimira twagize ibihe byiza namanyumvirara ahantu se hamwe twari turi nahakunze cyane ngo kinyamare nuko neza. Ni saa 12:45 kuri BBC. BBC gahuza miryango mu kiganiro cy'abakenyezi cy'uyu munsi turabasubiramwo ikiganiro Florentine Kwizera yagiranye n'umupfasoni Emilienne Manigira ubuntu wo mu ntara ya Kirundo mu Burundi, amwiganira uko byamugendekeye igihe yibaruka yagiye gukora ikibazo c'akazi. Mu kiganiro c'abagore cyo kuri wa gatatu tuganira n'umukenyezi Emilienne Manigira ubuntu wo muri commune Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo mu Burundi. Uyu mukenyezi w'imyaka 29 igihe yikazanura ngo aje gukora ikibazo arondera amahigwe kimwe n'abandi baharogwa mu bihumbi bifuza kwinjira mu kazi k'ubwigisha kuwa 27 z'ukwezi kw'icumi, ntiyarazi yuko hari rindi sango rikomeye kandi gihuta rimurindiriye. Yazindukiye mu kibanza cyo gukoreramo ikibazo ariko ari kubise. Byageze aho byanka bamufatira moto bamunyarukana ku bitaro, ariko ntiyahevye n'urubanza rwari rwamuzindukanye. Yagarutse mu rugo iwe bukeye ku munsi wa mbere ahetse ikibondo, nayo amanota ikibazo yakoze amaze gushika asanga naco nyene yaragitoye kandi cane. Umwana wiwe yaciye amwita itanga umugisha. Umva uko byamugendeye. Bari batubwiye ko dushobora gutangura ikibazo isaha 2 z'igitondo. Izo saha 2 zaciye zigera natanguye gufatwa no kuribwa. Navuga ati naho nza gusanga ari ndayo bigomba kumfata sinibaruka ubunyene, ibyo ari byo byose ndarindira. Isaha 4 zigeze naciye numva ko byanse, inca ndarondera umuntu rero ntuma tumati ndabira ko ronka umuntu anyunguruza n'imoto.
deseye atwara poste fondamentale mu Kirundo niwe yaciye aseruka ahantu nari nicaye asanga abandi badamu banshungereye nyene nabizi ntuguta. Uwo n'umuyobozi w'amashure mu rwego rwa komine acarantwara aranshikana ku bitaro. Harya nyene bagiye kundabira ko hoba hageze umwana acaravuka nko mu minota 5 byari biheze naciye nibaruka ubwo nyene. Ni ukuvuga rero wahase kubirangiriza mu nzira? Ego muganga yanyakiriye nca ndamubwira ati aho ubona jewe narinje gukora n'ikibazo biciye byanga. Nca ndabyuka aho nari njyamye ndahagarara kugira numve ko atabizunguzungu ufise, gusa narumva ko mu mugongo bitagenda neza, mugabo ndavuga ati ibyo ari byo byose jewe ndavye shomaje hingejeje reka ngende ndiyemeje ibiza gukurikira. Nca ndabwira umuganga ati jewe mu ndabira umubebe ndagiye. None ga Emilienne kwa muganga wahamaze igihe kingana iki? Umwanya nahamaze maze kwibaruka. Ego. Noba nahamaze umwanya wuko bariko barantegura gusa ibikurikirana ciye mbandanya ngenda sinahagaze n'umwana sinanamwonkeje. Abo dukorana bari bahejeje kubapangira nanje baca baranyereka hiwanje ca ndicara. Abandi twakorana nyene nshitse babonye ngarutse byarabatangaje cyane. Tuca turarindira ku kibazo kiza ariko n'ubundi cabandanije giteba haca amasaha 2. Nanje ca ndiyumvira ati byo byose ko nasize umwana tonse kireka simbe nje kumwonsa mbanze ndamurabe. Inca ndafata imoto nca nsubira ku bitaro, inca ndagenda rero nanje ndamwonsa umwana. Haheze nka 15 minutes niho baciye bantelefona abandi ikibazo kirashitse. Inca ndabwira umuganga ati ongera mu ndabire wa mwana ndagiye, barambwiye ko ikibazo gishitse. Inca ndategera iyindi moto iransubizaho dukorera. Shitseho casanganya n'ikibazo bariko baragitanga, baranyemerera nari ncerewe gato. Inca ndicara ndakora nyene ntekanye mu mutwe, mbere ca ndabatanga guheza abandi kuko jewe nakoresha umwanya kuko navuga ati umwanya n'umwanya hari gihe wasanga ndagize ingorane mu nyuma, reka nkore ibyo numva hama nce ngenda. Ntejeje rero niho naciye nsaba uruhusha abantu badukoresheje ikibazo ati mufashe nsubire inyuma simpave ngira ingorane mu nyuma. Hanyuma nko mu masaa 4 z'igitondo niho umutama wanje nawe yaciye ansanga ku bitaro. Abaganga baciye baturekura mu masaha 7 hama tuja kurondera imodoka idutahana. Kabisa natahanye umunezero ntangere ko navuga ati je naho byoba byananiye mugabo nkaba nitwa ko nakoze ikibazo, nkaba nongeye nibarutse neza umwana nkaba ndamufisa akomeye, numva nyene arakanyamuneza kadasanzwe. Wasanze byagenze gute? Nasanze ikibazo nagitoye narose amanota 98 kwijana. Maze igihe kingana kurondera akazi? Hari haheze umwaka umwe mpejeje Universite y'u Burundi, abana 2 nababyaye ndi umunyeshuri. Ubu nibaza yuko aho uri utekanye ufise icizere c'uko ako kazi warondera uzokabona? Ego ngumana ukwizera, nguma ndindiriye ati ko Imana yakoze ibi byose bikagenda uko byagiye biragenda ati n'akazi ndashobora kukaronka. Mbere yo gusoza n'amakuru nabibutsa ko nababwira ko leta ya Uganda ivuga ko yataye muri yombi abanyamahanga badafite ibyangombwa barimo abanyarwanda mu karere ka Kisoro mu mukwa wakozwe n'igipolisi n'igisirikare kuwa mbere. Leta ikabivuga ko abanyarwanda batawe muri yombi ari hafi 50. Urukiko rw'ikirenga mu Burundi rwo rwateye twatsi byasabwaga nabunganira habaregwa mu rubanza rw'abishe perezida Melchior Ndadaye mu 1993. Urubanza rero rukaba rugiye kujya mu mizi. Aha rero niho dusozereje amakuru yacu kuri uyu wa gatatu itariki ya 27 z'ukwezi kwa 11 yarahagarariwe na Florentine Kwizera. Andi makuru mushobora kuyasanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri bbc.gahuza.com, naho kuri Facebook ushakisha BBC Gahuza ukahita uyageraho. Mwakoze cyane witamo BBC Gahuza miryango. Muramukyeho.